Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru ariko avugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Emmanuel Sinzohagera ashikiriza ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta rikwiye kwitwarirwa. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera avuga ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la fonction publique rikwiye kwitwarirwa mu butungane ku caha bakorera abanywanyi baryo mu kwanga kubavuza kandi ryama ribakata amahera buri kwezi. Kubwiwe ntatahura ingene iryo shirahamwe rimaze imyaka 44 rivutse ntirishobore kuvuza abanywanyi baryo. Ibi akaba yarabishikirije ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 18 Ruheshi 2024 mu nama nkenguzamateka. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Audace Niyonzima avuga ko leta igiye gutorera umuti ikibazo c'isukari. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima arahumuriza abarundi ko leta igiye gukemura ikibazo c'isukari kuko hariho amataxe yemeye guheba, ayandi aragabanywa kugira yorohereze abashoboye kuja kuyizana hanze y'igihugu. Ibi navyo yabishikirije kuri uwu wa kane igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024 mu nama nshingamateka. Igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024 inama nshingamateka yarakoranye kugira yige uburyo leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Muri ivyo bikorwa abashingamateka barashikirije ibibazo n'amakenga bafise ku bibazo bisanzwe bihanze igihugu harimwo ikibazo c'isukari n'igitoro kimaze igihe kitari gito mu gihugu. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ndi bugushikirize ko imyaka 4 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Muri iyo myaka 4 ubutegetsi bwiwe cange se igihugu c'u Burundi nyene kikaba cararanzwe n'isubira inyuma ry'ubutunzi. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu, iyo myaka irangiye hari ibibazo bikomeye cane mu gihugu gusumba uko vyari biri. Ataraja ku butegetsi ngo naho hari ibibazo vy'amafaranga y'agaciro ntivyari bimeze nk'uko biri ubu. Ico gihe igihugu ngo caba gifise mu bubiko ayashobora kumara amezi nk'abiri, ariko ubu ngo amara ukwezi kumwe cange ntigushike. Ubu ngo harahera 3 ata n'iritiro y'igitoro ryinjiye mu Burundi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ndi bunagushikirize umwihwezo wa Oricome ku butunzi n'imibano muri iki kiringo c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimikwa ngo yarashikirije amajambo atanga umwizero aho avuga ingene hazoteza imbere igihugu. Mw'ishirahamwe Oricome ngo bafatira ku bintu bishika 4 yafatiyeko nk'icivugo: leta mvyeyi, leta nkozi, umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Mu gihe kuri ubu munsi imyaka 4 irumanye hari ku butegetsi, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa 18 Ruheshi 2024 Gabriel Rufyiri arirongoye yavuze ko hari ivyagenze nabi n'ibindi bitanga ivyizigiro. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV,
haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, uravyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta rikwiye kwitwarirwa. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera avuga ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta MFP, ni ukuvuga Mutuelle de la Fonction Publique, rikwiye kwitwarirwa mu butungane ku caha bakorera abanywanyi baryo mu kwanga kubavuza kandi nyamara ribakata amahera buri kwezi. Kubwiwe ntatahura ingene iryo shirahamwe rimaze imyaka 44 rivutse ntirishobore kuvuza abanywanyi baryo. Ibi akaba yarabishikirije ku munsi w'ejo igenekerezo rya 18 ruheshi 2024 mu nama nkenguzamateka. Ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 18 ruheshi 2024 inama nkenguzamateka yarakoranye irongowe na Emmanuel Sinzohagera asanzwe ari wayirongoye. Ni mu gihe bari bafise abatumire batatu ari b'umushikiranganji Edwine Baradahana hajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, Marie Chantal Nijimbere hajejwe ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro, hamwe na Imelda Sabushimike harongoye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, imibano n'iterambere ridakumira. Mu bibazo vyabajijwe n'abakenguzamateka haragarutse ikibazo kirangwa mw'ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique rijejwe kuvuza abakozi ba leta, aho ritakivuza abanywanyi b'iryo shirahamwe kandi bama babakata amahera buri kwezi. Aho mbere umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yaragaragaje akababaro afise kubona ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique ritacitaho abanywanyi baryo. Emmanuel Sinzohagera yagize ati: Nyakubahwa mushikiranganji, birababaje kubona ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique ritagishobora kuvuza abanywanyi baryo kandi mwama mubakata amahera buri kwezi. Dukwiye twitwarira ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique kubona bakora icaha nk'ico, yaba vyokunda ko duhitamwo nta mituweli nojamwo. Mu nyishu z'umushikiranganji Imelda Sabushimike yaratanze umuco ko hariko harakorwa utwigoro twinshi kugira ibibazo biri muri Mutuelle de la Fonction Publique bafadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira kuvuza abakozi ba leta bitorerwe umuturama. Umukuru w'inama nkenguzamateka ntiyanyuzwe n'inyishu zatanzwe n'umushikiranganji wo gufatana mu nda Imelda Sabushimike, aho yamubajije ati: Nyakubahwa mushikiranganji, tudahendanye ndazi na wewe ntiwivuriza kuri mituweli. Ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique ryatanguye gukora mu mwaka w'1980 gushika uyu munsi rikaba rikwije imyaka 44 rivutse, ariko rikaba ridashobora kwitaho no gukora ku neza y'abanywanyi baryo kandi rikabakata amahera buri kwezi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Audace Niyonzima ashikiriza ko leta igiye gutorera umuti ikibazo c'isukari. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima arahumuriza abarundi ko leta igiye gukemura ikibazo c'isukari kuko hariho amataxe yemeye guheba, ayandi aragabanywa kugira yorohereze abashoboye kuja kuyizana hanze y'igihugu. Ibi akaba yarabishikirije ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 ruheshi 2024 mu nama nshingamateka. Igenekerezo rya 13 ruheshi 2024 inama nshingamateka yarakoranye kugira yige uburyo leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Muri ivyo bikorwa abashingamateka barashikirije ibibazo n'amakenga bafise ku bibazo bisanzwe bihanze igihugu, harimo ikibazo c'isukari n'igitoro kimaze igihe kitari gito mu gihugu. Ikibazo yabajijwe kijanye n'ikena ry'igitoro, umushikiranganji yamenyesheje ko ikibazo c'igitoro cavuye ahanini kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro, arivyo mbere vyatumye ihinguriro Burarudi ridashobora guhingura ibinyobwa bikwiye.
ariko ko leta iriko iragerageza gukemura ico kibazo. Ku kibazo kijanye n'ikena ry'isukari, umushikiranganji Audace Niyonzima yamenyesheje abashingamateka ko leta yafashe ingingo yo gukuraho amataxe, ayandi aragabanywa cane kugira ngo leta yorohereze abashoboye kuja kuzana isukari hanze y'igihugu, gutyo bizoheza bikemure imirongo yahora yibonekeza mu gutondera isukari hamwe n'ihinguriro Braludi kuko naryo nyene rikenera isukari nyinshi. Leta y'u Burundi ikaba itegekanya gukoresha imiliyaridi ibihumbi 4,397 mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 yakoresheje amafaranga angana n'imiliyaridi ibihumbi 3,780. Leta ikavuga ko ubutunzi buzokwiyongera ku bice 5.4% mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 bivuye ku ngingo nziza zafashwe mu kunagura ubutunzi hamwe n'imigenderanire n'abasanzwe bafasha Uburundi mu migambi y'iterambere. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.